Leta ya Kongo yo yahisemo gukorana n'amahanga mu rwego rwo kurwanya umutwe wa M23 bigaragara ko umaze kuyinanira. Rero mu nkuru tugiye kubagezaho mugiye kwiyumvira uburyo M23 yo ikomeje gufata ibice bitandukanye, naho leta ya Kongo yo ikaba ikomeje mu by'ukuri gushaka gukorana na Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye, yo ivuga ko izabahereza ibirombe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bifatwa nko gushaka kugurisha igihugu ku bijyanye n'inyungu z'ubuyobozi bwite bwo kubona intwaro cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare. Amerika nayo rero ikigengesera cyane kubera ko ishobora gushinjwa gukorana na Kongo mu kwica abanyagihugu bacyo. Umugiye ukurikirana uburyo iyo irimo gushaka gukorana n'amahanga bigamije gutanga ibirombe cyangwa gutanga ubukungu bw'iki gihugu. Itangazo ujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo, Amerika nayo igaca ifasha Kongo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Kongo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo ca President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Kongo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu vy'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Kongo yakoze urugendo aha i Washington DC, aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Kongo yifuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Kongo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemwo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi iheze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bifuza kuza muri Kongo barahawe ikaze, nta nkeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi vyo gukoreramwo, vyoba vyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi. Mu butare buza imbere y'ubundi harimo cobalt, lithium hamwe na uranium. Muri Kongo ishyaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ijyanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo. Umushingamateka François Nzekuye wo mu mugambwe PPRD yavuze ko ivyo vyerekana intwaro y'igitugu muri Kongo. Yavuze ko abanywanyi b'uwo mugambwe batangajwe nuko leta ya Kongo itanguye kubarengukisha kugira batanga amakuru ku vy'uko boba bakorana n'imigwi igwanya ubutegetsi batazi. Uwo mushingamateka yatangaje ko abategetsi ba leta ya Kongo bazi iyo migwi kubarusha kandi ko we hamwe na bagenzi we bakunda igihugu kandi bubaha inzego zaco. Uyu mushingamateka wo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi yasavye abanywanyi b'umugambwe kuguma batekanye, abibutsa ko uko iminsi igenda bariko barabona ko intwaro ya President Felix Tshisekedi iriko irondera abo yegeka ko ivyaha. Aha yasiguye ko Kongo yahoze yubatse igisirikare kiza mu kibanza ca 11 mu bikomeye cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika.
yongeye ko ico gihe abakozi ba leta bahembwa ku gihe, yamara ko ivyo vyabaye imfagusa kubera ubutegetsi budafise imigambi irashe yo gushikana abanyagihugu ku iterambere. Ibiro vy'umushikirizamanza w'igisirikare muri Kongo vyarungikiye amakete abanyapolitike 10 bo mu mugambwe wa Joseph Kabila, naho 3 muri bo ari bo bonyene barengukishijwe kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, nk'uko vyatangajwe na Jean Buyu ababuranira. Mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Buyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikirizamanza kugira birinde umwikeko uwari wo wose. Yarahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe na bagenzi we barondera ari ya politike, ko atari gufata ibigwanisho. Arongera akiyamiriza mu buryo butomoye inteko izo arizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye nk'uko byatangajwe na Jean Buyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara President Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bitari bike bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politike k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23.